Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye muri akanya mukurikira ibiganiro byacu kuri radio ndetse no kuri YouTube. Nizere ko bameze neza. Niba utarakora subscribe yikore muri akanya, ariko none niba utajya udukurikira live kuri radio, tangira udukurikire kubera ko dufite ibiganiro byiza bituma umenya byinshi bijye bitandukanye muri ubu buzima, amakuru abagenda avugwa hirya no hino ku isi mu myidagaduro ndetse no mu bindi. Nge nitwa Bu. Muri no minsi rero muri South Africa hamaze iminsi hari kuba ikibazo gikomeye cyane cya xenophobia. Abanya South Africa batuye muri kiriya gihugu bamaze iminsi rwose bari kureba ijisho ritari ryiza abimukira batuye muri South Africa mu mijyi itandukanye za Durban, Johannesburg ndetse n'iyindi mijyi yahariya muri South Africa. Hari bamwe bagiye bicwa, hari abandi bagiye batwikirwa ama business, hari bamwe bagiye bakomeretswa mu buryo bukomeye cyane kugeza ubwo abenshi bagiye bafata decision zo kuva muri South Africa bagasubira mu bihugu byabo. Muri aka kanya rero ndi kumwe n'umurundi wari utuye hariya muri South Africa, tugiye kuganira nawe muri akanya atubwira uburyo situation yasize imeze. Okay, narimo nkubwira yuko ubwo neza abene gihugu babirabure babanya South Africa ubu batanguye kuva mu mazu mu mpangu z'abantu babamwo bagategekanye n'inzu ati ntabwo dukeneye kupangisha abimukira babe bafite ibibaranga canke badafite ibibaranga, ntabwo tubakeneye nyarusi ubakureho. Ego kweri n'aba landlord aribo bene amazu barakurikirana ivyo bintu kandi bakabigirana message ikomeye, kuko na hirya y'ejo mfite abagenzi basohowe mu nzu kubera iyo mpamvu nyene bamaze kubabwira ati bagasanga umwimukira mu rupango rwe bazamuca amande 200 canke nawe nyene bamukomeretse. Kuri izo ngore aba landlord benshi tinya kubera bazi abimukira bo muri Afrika, kubera bazi abanya South Africa babirabure ukuntu bateye. Ubu benshi bariko barabikora birukana abimukira mu mazu. Nuko mbere yuko nza kukubaza ku ahantu nyine hari xenophobia cyane muri iyo miji yaho ngaho, ndashaka kwanza kubaza kubaza niki ibingibi biri buze ku affectinga ku bukungu bwa South Africa, kubera ko abene gihugu batuye aho ngaho abenshi bakoreraga bimukira bari batuye muri South Africa. Nukuri Mr. DJ yamaze kuzana ingaruka mbi rwose ku banya South Africa, kuko nabo nyene abadashigikiye ibyo bintu batangiye gukoma induru kuko barabona ko ubuzima bubabanye ndanse. Abashoferi b'amabi hamwe akorera nk'izanyamirambo za hehe bobo hirya y'ejo barahasuguta mitwe nabo bagabo bagira iyo myigaragambyo yo kwanka ko abimukira bagenda, kuko byamaze ku affectinga n'imirimo yabo ya misi yose. Ubu hirya y'ejo hari ahantu hahaswe kuba ingumu z'imice ibiri, imice yabo bigaragambya n'imice y'abashoferi b'amabisi barahaswe kugwana. Iyo igipolisi kitinjira hagati bari gutana mu mitwe bonyene kuri bonyene, kuko ubu bamaze kubona yuko ingaruka mbi zamaze kuza, kuko nk'uyu muji wa Durban mvamo ndimo ndakubwira ushitseyo igihugu kiri mu ntambara, nta muntu n'umwe ibarabara, amashopu yose arugaye, mu bisanzwe nta murimo n'umwe uri murakogwa. Ubu rero mu makartier amwe abamwo nk'abantu b'abazungu canke b'abahindi, ayo makartier bariko bicungera bonyene bagira umutekano wabo, kuko bamaze guta icizero mu gipolisi ca South Africa, kuko bamwe mu gipolisi c'aba South Africa barashigikiye abo bantu, kuko ntabwo bishoboka yuko umupolisi abona umuntu arimo arakora akajagari, umuntu arimo arakora imirimo atajejwe n'igipolisi hama igipolisi nyuma kimushigikira. Urumva ko igihugu kimeze nk'uko umengo ntabwo gifise abagitwara. So bivuze ko leta ya Cyril Ramaphosa ifite akavuyo kenshi kuba idakurikirana kino kibazo, ifatire n'ibihano bikomeye cyane abantu bose bari guteza ku kavuyo kubimukira. Nukuri icyo nakubwiraga ntabwo bagikurikirana, kiretse muri ebyiri bamaze kubona ko ibindi bihugu birimo bifata ingingo zikomeye kuri South Africa nka Mozambique yo
kuva icyumweru giheze barazibiye imodoka zose ziva muri Afrika y'Epfo ko zijabuka Mozambique. Hariho amakamyo nka 500 ari ku mupaka bamaze kuyangira kwinjira. N'abashinda bamwe bari za Mozambique bagiye kwiryoherererwa, bamwe baratotezwa hariya, barababwira ati ntabwo tubakeneye, ni musubiri wanyu. Iciza gusa cy'ibyo bindi bihugu ntabwo babakorera akajagari, bababwira gusa ati musubiri wanyu, aha ni wacu, ni musubiri wanyu. Urumva the difference nuko bo batabakubita, batabatoteza, mugabo barabirukana. Yamaze kuzana gatari gake. Mu bisanzwe ubutunzi bwa South Africa bwaguye hasi kabisa, bwamanutse kubera ikibazo. Bifashe neza, nicyo gituma wumva ko najewe nakubwiye ko ubu ndi muri Zambia, kuko nagiye ahantu nyene hegereye, mbanze ndindire yuko numva byifashe gute, nzahita nsubira inyuma cyane. So bivuze yuko situation yongeye kumera neza, wahita usubira muri South Africa? Naho nyene nsubiyeyo, nzaba nsubiyeyo gutora ivyanje mfite. Ivyanje biri ahantu hatekanye, nk'uko nakubwiye je mba mu makartier arimo abahindi. Mu makartier arimo abahindi rero bo baricungera bonye n'umutekano wabo, bafite ababizi babo bwite, bafite imbunda, bafite ibintu byose, bahita bicara mu mabarabara bakarindira abo bagabo nibaza kugira akajagari mu makartier yabo bakabivuna. Bakabivuna. Urumva no mu makarti y'abazungu baricungera umutekano wabo, bafite imbunda. Hinge Mr. Abunda za ku dufite ikibazo cya network. Yayo kutubwira uburyo abahinde batuye hariya bo bagerageza kwirwanaho bahangana n'aba bene gihugu bahariya muri South Africa, baba bashaka kubirukana muri